Reka ndabaye ikaze nshuti namwe bakunzi b'imbonesha kuri yanyu BTV Burundi mu makuru twabatorekanije kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abaserukira ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini ngo bagiye gushigikira imigambi ijejwe gutsimbataza amahoro n'umutekano, nayo kuri uno wa gatatu mugihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi akorerwa abageze mu zabukuru, ngo abo bageze mu zabukuru bari muri site Sobere babayeho ubuzima bubi. Reka ndabaye ikaze mu kanya n'imwe ukwayo. Reka nsubire ndabaye ikaze kuri mwese muriko muradukurikirana bivanye naho umuherereye. Nkuko nari mpejeje kubibamenyesha, abaserukira ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini ngo bagiye gushigikira imigambi ijejwe gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ivyo bivugwa na Ambasaderi Bernard Ntahiraje hari nyuma y'inama bari bamazemwo imisi ibiri hano mu gisagara ca Bujumbura. Reka dukurikirane Ambasaderi Bernard Ntahiraje. Yari maze imisi ibiri ibera ngaha i Bujumbura mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi irarangiye. Iyo nama yahuje ibihugu 12 bigize umuryango w'ibihugu by'ibiyaga binini, ndetse hariho n'abandi bari bitavye iyo nama bahinga muri ibi canke ibindi. Muri iyo nama twaraganiriye cyane ku migambi ibiri ijanye no gushira mu ngiro canke no gutsimbataza amahoro n'umutekano muri aka karere, cyane cyane bijanye mu nyigisho no gushigikira no kubumbatira amahoro, ndetse n'ivyo kunywanisha abantu aho basanzwe babaye kugira ngo barushirize kubumbatira amahoro. Ico twashitseko rero nuko abari muri yo nama bose bagira bati turiyemeje kubandanya iyo migambi no kuyishigikira kugira ngo vy'ukuri amahoro n'iterambere bisimbatare mu bihugu vyacu. Iyo migambi kubisanzwe yari yafatiwe mu bihugu shimikiro, niko no bivuga icyo bavuga mu rurimi rw'igishitsi pays pilote. Ho mugambi wa mbere waraba igihugu c'u Burundi, u Rwanda, Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko tuvuyeho twiyemeje uko kubera iyo migambi n'ivyo twashitseko n'ivyimbiro twahanahanye ingene twabikoze n'ivyo tumaze gushikako muri ibi bihugu ingene ari vyiza yuko n'ibindi bihugu byoca biboneraho uwo mugambi ukaca ubandanya ukazobera no muri ivyo bindi bihugu. Murantunga wo duhejeje gukurikirana ni Ambasaderi Bernard Ntahiraje. Abageze mu zabukuru bo muri site Sobere ngo babayeho ubuzima bubi kigeretsweko n'ababanyi ntaco babafasha ngo kuko nabo batagira ico biha. Ivyo bakaba bayivuze mu gihe kuri uno wa 15 ariho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi abakorerwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Abo bageze mu zabukuru baba muri site ya Sobere muri zone Maramvya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bemeza ko babayeho nabi mu buryo bwose. Tumerewe nabi, turagwara, imvura nkuko iguye turavigwa, turara ahantu habi, simbona ngwaye diabete, ivyo ndya kugira ndabironke ni ntambara singeraho ndonderera. N'abagenzi nyene twese tubayeho nabi nka muri site nta na hamwe twirukira ngo umuntu agende kurondera. Nk'ahantu turi ntihameze neza, nk'ubu unye tubangamiwe n'inzara, tubangamiwe n'inyota, tubangamiwe no kubura uburaro bwiza, kuntu twambara ntibimeze neza, nta gasabune ntaki, nk'iyo umuntu ingwara imufashe biragorana kugira ngo aronke akanoti ko kuja kwivuza. Niko rero ngaha turi abantu sinzi ukuntu no bivuga kuko ni hamwe nyene ho umuntu abura ukwari bugire canka buri yaza ni ahandi hoho ngaha tumerewe nabi gose. Ikindi nuko bene wabo bafashije nabo batagira uko babafasha kuko nabo bagowe. Nabone nta kuntu nabone kugira ngo baronke ico barya ni ngorane, ntaho babironka, ntaho turonderera. Aba dusanzwe tubana badufata uko nyene kubera ntitwovuga ngo badufashe nabi cyane canke ngo badufashe neza,
kuko na bene nta mikoro ntaki. Abo bageze mu zabukuru basaba abagira neza cyane leta kubagarukirako. Ivyo bakaba babishikirije mu gihe kuri uno wa 15 kwezi kwa gatandatu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abo bageze mu zabukuru. Desire Sindihebura reka ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Urongoye ishirahamwe Oricom ridaharanira inyungu za politike Gabriel Rufyiri arasaba inama nshingamateka kwitaho ineza y'abene gihugu bato kuko amakori n'amatagisi batozwa ngo ari menshi kandi atariko byari bikwiye. Reka dukurikirane Gabriel Rufyiri arongoye Oricom. Bice birenga 40% n'amafaranga menshi gose n'amahera menshi gose kuko angana amamiliyaridi amajana 631 y'amafaranga y'amarundi. Aya mafaranga akazova nkuko nabivuze mu banyagihugu bato ndabibereke kugira mu byumve. Ubwa mbere mwibi twita amakori bijanye n'ivyo abanyagihugu bakenera, mvuga abanyagihugu bose, yavuye ku mamiliyaridi amajana 13 arenga aja ku mamiliyaridi 1,033 n'amamiliyoni amajana 888. Ndabisubiyemwo aya mafaranga azova mu mworo mu bantu bato. Umuntu wese agura ikintu, uguze amazi, uguze isabuni, ikintu cyo uzogura. Ivyo rero twebwe tubona neza yuko umunyagihugu w'umworo niwe guma ronderwamo amafaranga kandi ko byagomba kugenda. Nako ndabivuga aho amafaranga leta yakura mbere n'ahandi twari twasavye leta yuko yokura amahera ni muri kimwe twita impossible fortune. No kuvuga abantu bafise amafaranga menshi, bafise inzu irenga imwe, abo bantu bateza gutanga tagisi sur fortune. Ivyo rero no kuvuga itagisi canke ikori ritangwa kubera umuntu atunze ibintu byinshi. Kwisi yose niko bigenda, mugabo twebwe n'igihushane baguma barondera mu mworo gusa. Ico twadusaba ngaha rero nuko inama nshingamateka ibi bintu yo bihindura. Abanyeshuri bamwe muri kaminuza y'u Burundi baracegwa ivyigwa biturutse ku mwanya munini bamara mu mabarabara barindiriye imiduga ibunguruza. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Bavuga ngo akamenyero iyo kisubirije gacika ingeso. Aha turi ni kwibarabara ryitiriwe 28 Munyonyo. Turi gihe c'isaha 6 amasaha abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi haba hageze ko bataha. Bamwe muri bo bamara umwanya batonze barindiriye imodoka yo bigize imbere. Aho nitwokwibagira ko hari n'abacegwa ivyigwa vyabo kuko batevye kuronka imodoka yo bunguruza. Ariko abandi bose uko babibona ahubwo bemera kwatambuka ko batumwanya barindiriye imodoka batazi igihe bayironkera. Mwomenya ko hari icivugo c'abize muri yo kaminuza y'u Burundi cuko imodoka zose zibitiriwe. Elvis Munyaneza reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Imiliyoni 10 niyo mafaranga agiye guhiganirwa n'imigwi 132 izohiganwa mwihiganwa gise tambira amahoro rizoba muri no mwaka w'2022. Ni nkuru ya mugenzi wacu Rafael Nyanza. Dance for Peace 2022 ni higanwa ry'imigwi y'intambo rizohuza ugwaruka rurenga 1,200 biyandikishije mu migwi 132 bava mu ntara zitandukanye zigize Burundi nkuko vyashikirijwe na Eric Dushimirimana yaserukiye Ndudi Team All Business yatunganije iryo higanwa. Ibujumbura ni imigwi ni 83, 43 ni muri Mukaza, 20 ni muri Ntahangwa, na Muha ni 20. Kayanza yiyandikisha imigwi ndwi, Ngozi imigwi 26, Gitega imigwi 14. Nayo umwe mu baserukiye imigwi izohiganwa yagize ico ashikiriza uko yakiriye iryo higanwa akunguko bagiye kuronka ndetse n'amakenga bafise. Ihiganwa taryakiriye neza uko hari hageze igihe kirekire tutabona ihiganwa nk'iri kuko benshi bagenda barorganiza duhiganwa dutandukanye kandi turimo
desordre nyinshi n'amakenga niyobura kuko tumaze kubona amahiganwa menshi habamo utunenge twinshi cyane maybe ariyo abategura ihiganwa hageze muri finale ivyo yemeye yuko atanga bikaca bibura ku ruhande rwa jiri ko ari benshi usanga jiri ni babandi nyene abari muri iri higanwa ryabaye ryari harimo desordre nibo bagarutse kandi muri iri igice ca nyuma c'ihiganwa Tambira Amahoro Dance for Peace 2022 itegekanijwe kuzoba kwigenekerezo rya 2025 Kigarama uyu mwaka turimo. Rafael Nyandwi reka nawe ndagushimire akabari nayo nkuru ya nyuma isozereye amakuru yacu y'uno munsi reka nshimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi shimire bagenzanje bakora ibishoboka byose kugira ngo twame tubarosa amakuru ko bukeye ko bwije shimire Gilles Verne Nakimana yarahagarariye ano makuru nibagiye gushimira Nduwimana Jean Claude hamwe na Gilles Boris Ingabire bari mu buhinga bw'ivyuma ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi muraranigwe mu banyu no mu byanyu.